Akuramukijeho dahima kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahima gushikiriza kuri ndebesha kuranya nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, umutekano, uburimyi, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira kujya ni mu nyuma rero yo kubona notification. Rero mu gihe wafyonze subscribe canke se no kukayogera kubwira amaza gushikire ku gihe rero kandi ameze neza. Nagushimiye rero ko waje kubana natwe kandi rwose niteka n'umunezero ntangere kuba tugufise. Reka rero kuri wowe turi kumwe tukugeza zimwe mu ngingo nkuru aya makuru agira yibande ko imiryango yirukanywe mu matongo yayo, inyagwa ry'amatongo ku nguvu ririko riribonekeza mu Burambi na Rusabaji. Naho mu yandi makuru ndondeza iperereza ryashize umusirikare Alexandre Iradukunda. Twaza kwibaza ese iperereza ryamushize nabyo rero turaza kuba tubigarukako. Rero makuru tubagejeje kuri zimfunyapfunye ndetse n'andatabashe kugaragara muri zo niyo tugira tubashikirize maze abashikeho ku gihe ni mu nyuma rero kugira ngo tubabagezeho ku buryo bw'idonido. Imiryango yirukanywe mu matongo yayo, inyagwa ry'amatongo ku nguvu ririmo riribonekeza mu Burambi na Rusabaji. Rumonge kwa 13 Ndamukiza hari 2026 hari umutekano muke ukomeye ushingiye ku matongo uri muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga mu manuko bw'igihugu, aho imiryango myinshi ivuga ko yanyazwe amatongo yayo mu buryo ibona ko bunyuranye n'amategeko. Iyo miryango yose hamwe ni 221 ivuga ko yanyazwe amatongo yayo, ubu ikaba yeriko yiyitirira ubutegetsi bwa komine. Iyo miryango iva ku mitumba ya Gahinda na Busaga muri zone Burambi hamwe na Muyange muri zone Rusabaji. Ku bw'intahe ziva aho muri ako karere, umugwi wa komine winjiye muri ayo matongo urayapima hanyuma utangaza ko ayo matongo ubu ari ay'igihugu. Inyuma y'ivyo bahora bakoreramo bahawe itegeko rikomeye ryo kudasubira kuyinjiramo, haba kuyarimamo canke kwimbura. Muri iyo miryango yahuye n'ico kibazo 11 iva Igahinda, 9 iva Ibusaga, urundi umwe ukava Imuyange. Bose bavuga ko iyo ngingo yafashwe n'uruhande rumwe atabiganiro bibanje kuba kandi atanindishe zitanzwe. Urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera Nderendakoze yahoze ari umutware muganwa wo mu Buganwa, ruri mu bituma abantu benshi bitwararika cyane iki kibazo. Abaganwa bari mu bwoko bw'abakomoka mu miryango y'abami yategetse Burundi ku gihe c'ingoma ya Cami, bafashanya n'umwami mu migenzo. Bari bafatwa nk'umugwi utandukanye n'abanzi ariko batakaje agateka kabo inyuma y'urwaho rw'ubwami mu 1966. Uwo muryango uvuga ko watakaje itongo rifise uburinganire bwa hegitari 7. Mu rwandiko warungikiye komine Rumonge wiyamiriza ico wita inyagwa rinyuranye ry'amategeko, wibutsa ko ububasha ku matongo bukingiwe n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'amasezerano mpuzamakungu igihugu cemeje. Nk'uko uwo muryango bivuga, ayo matongo yaronse mu buryo bwemewe n'amategeko
na sekuruza wabo yahoze ari umutware mu ntara ya Kamazamugamba, Bururi na Imbo ku gihe c'ingoma ya Cami. Uruvyaro rukomoka kuri Ndakoze ruvuga ko kandi ko hashobora kuba harimwo ivangura rishingiye kubwo kugasanga gusubizwa mu burenganzira bwarwo no gusubizwa ivyo watakaje. Iyindi miryango ifise ico kibazo irashingikiye igisabo igasaba ko ubutungane bufasha muri ico kibazo. Ku rubuga ayo matongo arimwo amatati buyoba acungerewe n'imbonerakure abagwanyi b'umuhari wo guharuka bw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Imbonerakure zikunze kuvuga ko rikunze kuvugwa mw'ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe na leta hamwe n'abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu, aho zibuza abahora bakoresha ayo matongo kuyasubiramwo. Kugeza ubu uburongozi bwa komine ntiburagira ico bubivuga. Umustaneri wa komine Augustin Minani yari yamenyesheje ko azoshika ari ico kibazo kugira yirabire uko ibintu vyifashe, ariko nk'uko amakuru atandukanye abivuga urwo rugendo ntiruraba. Mu gihe ibintu bimeze gutyo, iyo miryango isaba insiguro zumvikana kubahirizwa ku burenganzira bwayo hamwe no gutorera umuti wihuta ico kibazo c'amatongo kiriko kibangamira ubuzima bwabo bwa minsi yose. Reka tubandanye n'iyi nkuru twababwiye ko hari iperereza ryashize riri kwibazwa rero, aho iperereza ryashize umusirikare Alexandre Iradukunda Deuxième classe Alexandre Iradukunda ni umusoda w'imyaka 21 avuka mu mutumba wa Mwogote, komine Rusaka mu ntara ya Mwaro yahahora. Ubu ni komine Mwaro mu ntara ya Gitega. Alexandre benshi bamuzi ku izina rya Lionel yinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri 2021 afise nimero matricule HR majana 99 rero kane. Yaramaze igihe mu myimenyerezo ya gisirikare ahitwa ku Mudubugu. Abiwe bavuga ko batazi irengero ry'uwabo kuva mu ntango za ntwarante 2026. Iburwa irengero rya Alexandre Iradukunda. Abagenzi ba Alexandre Iradukunda bavuga ko uyu musirikare yagize isanganya ariko anyonga kamyo y'abasoda. Ico gihe yarababaje arahongoka amenyo. Yagumye asaba uruhusha rwo kuja kwivuza. Abiwe baherutse abamenyesha ko yimirije kuronka uruhusha rwo kuja i Bujumbura kwivuza, aho hari itariki 9 z'ukwa kabiri 2026. Kuva ku itariki ya 6 z'ukwa kabiri 2026 abiwe ntibigeze basubira kumutora ku murongo wiwe wa WhatsApp. Bagumya bibaza ko yoba ahadafite canke yoba ari mu kazi kenshi. Bagiye kubona hari ikibazo gikomeye, aruko atitavye ubugeni bwa mukuru we kwigenekerezo rya 7 ntwarante 2026. Abiwe bamenye ko Alexandre Iradukunda yanyurujwe ariko babisomye mu nkuru ya King Umurundi Freedom. Urubuga rwa King Umurundi Freedom rwemeza ko umusirikare Alexandre Iradukunda yanyurujwe n'iperereza. Rwo rubuga rwemeza ko Alexandre Iradukunda yanyurujwe ku igenekerezo rya 18 rero kwa kabiri 2026 mu gisagara ca Bujumbura mu gihe yari agiye kwivuza. Urwo rubuga rugira ruti
Amasoko yacu yemeza ko Iradukunda Alexandre yamanutse arashika mu gisagara ca Bujumbura, ariko agishika hagati mu gisagara Centreville yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza, baca bamwambika igitambara mu maso, bamwuriza imodoka barimwo, baca baramutwara ahantu hatamenyekana gushika uno musi. Ayo masoko yacu abandanya yemeza ko uwo musirikare yoba yafashwe yagirizwa ko yirwaje ngo kugira aje gukorana n'umuhari M23 urwanya leta ya Kongo. Niba koko ari vyoba vyatumye afatwa, vyoba bigoye gutahura mu gihe aho yatwarirwa ku mudugudu babonye ko arwaye kandi bikenewe ko yoja kwivuriza i Bujumbura, bagaheza bakamuha urwo ruhusha. Kuva baronse ayo amakuru avuga inyuruzwa rya deuxième classe Alexandre Iradukunda, abiwe ntako batakoze ngo bamurondeze. Wagiye kubaza kuri centre de formation do Mudubugu yishuwe ko Alexandre Iradukunda agiye kwivuza ataragaruka. Abiwe iyo nkuru yarabateye ubwoba. Hari umugenzi yabajije mw'iperereza documentation bamwishuye ko Alexandre Iradukunda atigeze aja mw'iperereza. Wagiye muri police militaire nawe nyene yishuwe ko atariyo ari. Kuva ubwo abiwe bihebuye, nta gakuru kuwabo bafise. Ngayo rero nguko aya niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira udahema kubona twamakuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuranye na yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV no dushikiriza amakuru atandukanye yavanye n'ibisata bitandukanye, kisata cya politiki, inkino, indero, umutekano, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose, maze bigakomeza kugenda neza. Mukomeze kugira amahoro y'Imana, turabakunda cyane.